ubu akaba ari wa mwanya wo gukurikirana amakuru mu Kirundi kuri radio Nderagakura. Radio Nderagakura irabibukije ko gukubita inkoshi canke inkoni umwana, ingumu, amakofe, imigere, kumukwega amatwi canke imishatsi, kumurya ibinuma, kumucekangura uburiko uhohotera umwana. Bavyeyi, mwiteho kwama mwubahiriza agateka k'abana banyu. Ndabahaye mwiriwe mwese muriko murakurikira radio Nderagakura kaze muri ano makuru avuga kuri uno mugoroba nayo akabagizwe n'ingingo nkuru zikurikira. Umutambukanyi w'umukuru w'igihugu Angeline Ndayishimiye yaganutse kuri uyu wa mbere avuye muri Senegal aho yari yitavye inama yo guhanahana ivyiyumviro ku bijanye n'umugambi wo gufungurira abana ku mashure. Abagize inama nshingamateka y'ibihugu vya Afrika y'ubuseruko bagiye kumara indwi zibiri bariko bakorera mu bikorwa vyabo ngaha mu Burundi kugira abarundi baze baronke akaryo ko kumenya vyinshi ku bijanye n'ubwo rwego. Ideni ry'uburaro yahora ritangwa n'ikigega FST ngo kidigiye gusubirirwa ideni ryo kwiteza imbere mu burimyi n'ubworozi nkuko vyasabwe ni banki nkuru y'igihugu. Vyo bishikirizwa n'umukuru w'urwego nshingwantwaro rw'ikigega FST. Izo ngo nkuru zigize amakuru tugira ngo tubashikirize mu kanya tuja mw'idonido. Nadia Shimiri Mara niwari muhinga bw'ivyuma amakuru mugira mu yashikirizwe na Anosias Ndazigiye ndasubiye kuba mwiriwe ndabaye ikaze mw'idonido ryano makuru. Umutambukanyi w'umukuru w'igihugu Angeline Ndayishimiye yaganutse kuri uyu wa mbere avuye mu gihugu ca Senegal aho yari yitabiriye inama yo guhanahana ivyiyumviro ku bijanye n'umugambi wo gufungurira abana ku mashure. Umutambukanyi w'umukuru w'igihugu akamenyesha ko urwo rugendo rwagenze neza kandi rwabaye ingirakamaro ku mpande zose kuko berekanye aho uko barangura uwo mugambi wo gufungurira abana ku mashure. Agahamagarira abarundi bose kugira urunani mu gushigikira uwo mugambi kugira icifuzo cyo kugaburira abana ku mashure gikwire ku mashure yose. Boye mu rugendo dushaka kwita urugendo shure mu gihugu ca Senegal rwabaye urugendo ngirakamaro ku ruhande rwa Senegal no ku ruhande rw'u Burundi. Twarashoboye kugiranira inama n'abategetsi bakuru bo muri ico gihugu hamwe n'amashirahamwe afasha mu kugaburira abana. Twe kumwe n'abaserukira PAM ngaha mu gihugu cacu c'u Burundi ndetse nabo muri PAM hariya. Inama yagenze neza, twarashoboye kubereka mu Burundi ingene tubikora, nabo baratwereka ingene nabo babikora muri rusangi mu gihugu cose. Iyo nama gusa yabaye twashoboye kugiranira amanama n'urunani rw'abashingamateka rushigikira uwo mugambi wo kugaburira abana. Twasubiye kandi turakorana inama n'abitwa abagenzi wo gufungurira abana, abagenzi ba cantine scolaire. Nabo nyine batubwiye ingene bakora kandi bo nabakorera bushake. Aha rero urugendo twarubandanirije mu ntara ya Kolda iri kure gato ya Dakar. Twashoboye kwibonera ko baritunganije mu buryo bwo korora inkoko. Izo nkoko rero barafise siz'amagi n'iz'inyama. Iyo zikuze barazibagira abana bagashira mu bifungurwa bafungura. Barafise n'imirima iri ku mashure twabonye igizwe n'imboga. Muhava muvuga muti ko n'abashikiranganji ni bande na bande. Twarajanye n'umushikiranganji w'amagara y'abantu, uburimyi n'ubworozi ndetse n'umushikiranganji w'amashure n'ubushakashatsi. Abashikiranganji rero nabo barashoboye guhura na bagenzi babo barahana nabo nyene ivyumviro, bamwe bose ingene bakora barashoboye kuganira barungurana ubumenyi. Sije gusa nungutse nabo twari kumwe babaye urugendo shure koko barashoboye kunguka. Hamwe n'ivyo rero tuhamagarira abarundi ko natwe twokumva ko toshobora kugira urunani kugira za ndoto zacu dufise vya vyifuzo yuko abana bose ku mashure bogaburirwa atamwana n'ikinono tuzishikeko. Twozishikako gute? Nuko umwe wese yumva ko uwo mugambi utaraba urwego rw'umutambukanyi
umukuru w'igihugu mu iterambere gusa akaba ari n'umuhetsi wo mugambi akeneye abamushigikira mu kumva ko abana arabi wacu abana arabi igihugu noneho ikindi twungutse bo bashira imbere yuko hamwe ayo mashira hamwe mpuzamakungu yogenda abana bagume bafungurirwa ku mashure natwe twumve ko ari iyo ntumbero yacu ivyo rero bizotuva ko twese nitwabigira umwitwarariko w'abarundi bose. Abagize n'amashinga amateka y'ibihugu vya Afrika y'ubuseruko bagiye kumara indwi zibiri bariko bakorera ibikorwa vyabo ngaha mu Burundi. Ivyo vyashikirijwe n'umukuru w'iyo nama nshinga amateka Joseph Ntakarutimana mu biganiro ari kumwe na bamwe mu bagize iyo nama nshinga amateka bagiranye n'abamenyesha makuru kuri uyu wa mbere mu gutegura ibikorwa vy'iyo nama izomara indwi zibiri agasaba abamenyesha makuru kugira baze baramenyekanisha ku munsi ibikorwa vy'iyo nama maze abarundi barushirizeho kumenya neza ubwo rwego. Kurikira Joseph Ntakarutimana atwara inama nshinga amateka ya EAC. Twaje hano kugendera Burundi ngo twamatugira mu bindi bihugu uko dusanzwe tubikora muri inama nshinga amateka isekira ibihugu indwi bigize umuryango wa East Africa. Ibikorwa byacu dushobora kubikorera aho twicaye Arusha canke tukabikorera mu bihugu bigize iryo shirahamwe. Twaheruka ngaha mu Burundi mu 2016 haraciye imyaka 8. Ubu rero tuje kugira ngo dukore ibikorwa byacu hano n'abarundi babonereho yuko ishirahamwe ryabo ribazi ribakunda nabo hageze yuko bagenderwa. Ico twabonye rero nuko rino shirahamwe ryacu mu bihugu bigize kano karere ari shirahamwe twasanze abatari bake batarizi bikwiye, haba mu ndongozi haba mu bene igihugu riraba. Twasanze bose batubwira bati ntituzi neza iryo shirahamwe ico rikora, amabanga rijejwe, kugira ngo tumenye ingene ishamwe tubaye mu ryubatse rimeze. Ubu rero twebwe turifuza yuko tuzokora uko dushobora kugira ngo iri shirahamwe cane aba bashinga amateka baryo bamenyekane mu bihugu vyose bigize kano karere. Twashaka rero twifuza yuko mwebwe nk'abamenyesha makuru ibikorwa byacu turimo muri izi zibiri twavuze tuzomara hano mudukurikirane ico mutazi mubaze kugira ngo igihugu twagendeye u Burundi bamenye neza ibikorwa byacu ivyo ari byo. Tuzobandanya rero dushinga uvu nyinshi kuri ibi bikorwa kugira ngo tumenyekane, abagize n'ushirahamwe bamenye ibyo ari byo ku neza yabo. Tukaba rero tubamenyesha ko turi kumwe n'abashinga amateka bagize iyi nama nshinga amateka ya East Africa, bakaba ari 63 kuko turi ibihugu indwi, igihugu cose kigwa n'abashinga amateka 9. Turafye rero abo twokwita abatowe na bagenzi babo kugira ngo bafashe mu gutunganya ibikorwa by'inama nshinga amateka. Nabo ni 14. Nuvuga ko mu gihugu cose gitorwamo babiri umufasoni n'umugabo. Turafye rero n'imigwi ikurikirana buri munsi ibikorwa by'inama nshinga amateka. Ya migwi mwita amakomisiyo mu gifaransa hano nayo dufise 6. Bose rero bari hano, abatashaka baca ku munsi bariko barashaka kugira tutangura ibikorwa. Tukaba rero tubashimira tubasaba kandi yuko mu indwi zibiri mwogumana natwe turabe ko muri kino gihugu twagendeye bo tumenya bo nivyo turiko turakora, akarere turimo kamenye aho turi ivyo turiko turakora, Afrika n'isi yose bamenye yuko inama nshinga amateka yarahagurutse iri Bujumbura mu Burundi. Igipolisi cy'u Burundi cerekanye kuri w'Imana abantu 8 bagirizwa kwiba mu kigo cy'ububiko bw'amafaranga cyitwa BTB mu ijoro ryo kuwa 12 rishira uwa 13 Ntwarante uno mwaka. Umuvugizi w'ubushikiranganje bw'intwaro yo hagati mu gihugu, terambere rusange n'umutekano Petero Nkurikiye amenyesha ko abo bafashwe biyemerera icaha, agasaba abafise mwe nayo mazu abika amafaranga gushiraho bwa ubuhinga bwa none bwo gufata amasanamu kugira bacungera uruja n'uruza rw'abantu. Mwijoro ryo kuwa 12 shira wa 13 Ntwarante uyu mwaka wa 2023 harabaye ubusuma bwabereye mu kigo c'ububiko bw'amafaranga citwa DTB ngaha mu gisagara ca Bujumbura hagati na hagati, aho havugwa ko hibwe amafaranga ashika ku miliyoni 998 n'ibihumbi 252 n'amajana 5 y'amarundi, ibihumbi 412
148 y'amafaranga y'abanyamerika hamwe n'imiliyoni 31,93 y'amafaranga y'abanyaburaya. Inyuma rero y'ubwo busuma inzego zije gukora amatohoza zaciye zija ku mirimo nkuko zama. Hanyuma uno munsi rero aho amatohoza ageze hamaze gufatwa abantu bashika ku 8. Amatohoza rero yaciye aba yo kubaronde barafatwa aba bose tubabwiye barafatanwa kandi n'amafaranga kandi bariyemerera icaha bakavuga vyose n'ukungene babipanze. Ikindi nuko uko twagiye turabibona mu matohoza agiye araba inyuma y'ubusuba bwabo baye mu mazu y'ububiko bw'amafaranga bene ayo mazu bama baca bavuga amafaranga menshi cyane. Aha rero tukamenyesha bene igihugu dufatiye kuri kano karorero kabona ubusuma yuko inzego zijejwe amatohoza ziri kuki abatarafatwa nabo bariko bararondegwa bikore ubuhinga bwo kuronde kandi bagiye kuzofatwa vuba maze bashikiriza ubutungane. Kindi nuko n'imodoka bakoresheje mu kwiba bari bakotesheje 120 naho nyene yarafashe. Kindi nuko mu kwiba bari bagerageje kubanza guhagarika bya vyuma bifata amasanamu y'ibiriko biraba mwe mbwa hari vyabananiye guhagarika biruhira kubabona mugabo mu kubihagarika hariho abari babigizemo uruhara nabo nyene bamwe bakirondegwa n'abandi bafashwe. Tugatera kamo rero dusaba abantu bose bafise izi nzu zibika amafaranga kuko n'amafaranga y'igihugu babikiye abarundi sayi wabo. Tugasubira kubibutsa ko bafata ingingo zibereye zo gushobora gucungera amafaranga yacu amafaranga y'igihugu na cane mu gushiraho vya vyuma vyiza bishobora gukurikirana ibiba biriko biraba muri ayo mabanki no mu kuraba neza abo bahakaza kugira ngo ntibaze barabiba muri buno buryo. Imana yavuze ngo wavuye mu ivu uzosubira mu ivu, namwe mwavuye mu bene gihugu muzosubira mu bene gihugu. Nico gituma mpanura indongozi vyiza mwogira ingazi muzomanukirako kandi iyo ngazi utayishinze uno munsi uzokora kuhuruduka uzoja kugwara kwaje. Rero ikintu nohanura indongozi ubwa mbere nimubanze mumenye ko murabasoma nagira ndabwire ko ijwi rya bene gihugu ni ijwi ry'Imana. Nta hantu abantu baja hamwe bariko bararira ngo Imana ireke kumva nkuko bariko barahezagira Imana ihezagira. Radio Nderagakura ku isaha 1:41 tubandanye n'amakuru twabateguriye. Ideni ry'uburaro ryahora ritangwa n'ikigega Feste riherutse guhagarikwa ni banki nkuru y'igihugu BRB ngo ryasubirijwe n'irindi ry'uburimyi n'ubworozi mu ntumbero yo kugwiza umwimbu mu gihugu. Ivyo byashikirijwe n'umukuru w'urwego nshingwantwaro w'ico kigega Augustin Ndayisenga kuri wa gatanu gihe ico kigega cari kiramutse gitunganya inama igira 34 isanzwe n'idasanzwe kuri bose. Augustin Ndayisenga agahamagarira abenegihugu n'abanywanyi ba Feste kwitabira iryo deni kugira ngo bateze imbere n'igihugu. Kagurane kitwa Credit Logement twari twasavye muri BRB kabaye karahagarikwa kumvo yuko babonye yuko uwo mugambi utari muri secteur porteur de croissance wo twita ugwiza umwimbo mu gihugu mu bene gihugu. Ubu rero uwo mugambi bawushize mu kindi gisata c'uburimyi n'ubworozi aho turiko turasensibiliza abanywanyi bacu ko boja mu kintu kigwiza umwimbo ku gice cy'igihugu no ku gice c'abanywanyi. Rero ico ca Credit Logement twebwe twibaza ko twoba turakibangira mugabo ntikizoba intambamye kugira ngo abanywanyi babandanye baronka amadeni. Kuba byipfuza hariho amadeni y'uburimyi n'ubworozi turiko turagira kandi ku nyungu nto itavuna abanywanyi bacu. Abatowe ku mitumba basabwa kuba ijisho ry'umukuru w'igihugu mu kodoma ko urutoki uwo wese asubiza inyuma akanovera k'inyigisho mu Burundi. Umushingamateka Jean Claude Nimubona yatowe mu ntara ya Muramvya yabivuze mu gihe bimaze kwibonekeza ko hari abarezi bamwe baha amanota abanyeshuri mu buryo butabereye kandi bakareka kwigisha bibereye mu birabo n'ibindi. Kugira abo batowe ku mitumba biborohere, Jean Claude Nimbona abasaba kugira umutima wo gukunda igihugu. Mwebwe mwatowe ku mitumba mu bijisho by'umukuru w'igihugu. Je narigeze kuja hafi y'ishuri mu responsable w'iryo shuri ashobora inzoka aho zihiye acaracura abana saa yine acagenda mu kabana. Je ndahashize no muzi n'ibinga bitiri ya rucuru. Abikora umukuru w'umutumba hari akabikora na mwebwe muhari babana bataje saa yine bajije umwana mbega ibi yacatumye adasaye kuko ajya amafaranga bari bahembwa aba bose meje kudondagura ni amakuru ya nazo twabigisha abana bacu abahamanutse ya gusa
cy'igihugu. Aha rero tugomba kumva icyo duhamagarirwa gukunda igihugu, kuko ntabwo amatara azokwira ibyo bisata byose. Mwebwe nimuwe gucisho ugutwi n'iki kugira ngo twubake igihugu cyacu kandi gifatiye ku ntumbero ya nyir'icyubahiro mukuru w'igihugu cyacu. Abatumiwe muri yubire y'imyaka 75 y'ishuri rya ETS Kamenge batari bake baratanguye kugira ico bakoze mu ntumbero yo guterera muri urwo rubanza. Ivyo vyavuzwe n'umuyobozi w'iryo shuri Jean Bosco Nzitonda inyuma y'inama yo gutegura iyo yubire yakoranije kuri wa gatandatu. Abariko bategura urwo rubanza bakizera ko bizogenda neza, batera kamo nabo baba batarishura baronse amakete ko bobikora vuba kubera ko isango ryageze. Ni inkuru ya mugenzi wacu Ahmad Masudi mugira neza. Nkuko vyemezwa n'umuyobozi w'ishuri rya ETS Kamenge Jean Bosco Nzitonda ngo abatari bake batewe akamo kugira bagira ico baterera mu ihimbazwa ry'iryo yubire y'imyaka 75 iryo shuri rimaze bariko barakitabira. Mu guteza rero mu ntumbero ngo dutegura urubanza rwayubire gushira ETS Kamenge nuko twasanze ko hariho ibikorwa bimwe bikenewe cyane kujanye n'ivyigwa byo ku banyeshuri, aho twasanze hakenerwa nk'amamashini nyabwonko kugira ngo bashire mu ngiro ivyo babize mu mashuri. Hama tukabona ko ishuri ifise ingwane z'imatera, dutera kamo abahize n'abandi bakunda ishuri kugira ngo ibyo byose turi ku bidufashamo. Uyu munsi rero twashe kuronka muri bimwe twashe kuronka imashini nyabwonko 10 kwahawe na societe bita Life Express iyo wirongoye mugira neza twa Munezero Patrick. Twashe kuronka ibitabo nkarisha bwenge twahawe nawe n'umugira neza twa Selemane Bernard yaduhe nawe nyine ibitabo 32 kandi ibitabo yakuye mu gihugu ca Senegal ko nere gucikukariza ubwenge. Hariho n'abandi bagira neza bashe guterera mu buryo bw'amafaranga mu byo gutegura urubanza. Tugereje kubiraba mu biharuro twarose nk'imiliyoni zirenga 3. Urongo yishira hamwe Life Express Patrick Munezero umwe mu bitabiriye ako kamo avuga ko iryo shuri ari ingirakamaro mu iterambere ry'igihugu ngo kuko hafi 90% ry'abafundi bakorera mu mashira hamwe ari hano baramuwe na ETS Kamenge. N'umunsi twaramutse twitaba kamo twatewe n'umukuru w'ishure ry'imyuga rya ETS usanzwe turishira hamwe ry'abafundi yitwa Life Express. Tukaba rero turabantu navuga yuko mu kinyamazuru bari concerne cyane kuko 90% y'abakozi dufise n'abakozi b'abafundi kandi benshi bava kuri no shuri ya ETS Kamenge. Rero ni muri iyo ntumbero rero tutangura kwitaba kamo twabaye turaha amashini 10 amashini 10 azobafasha muri service za informatique eka muri no minsi mugi kuraba mu madomene yose gifundi. Informatique ni gikomeye cyane, twahereye kubaha amashini ariko tukaba tunifuza yuko nitwaronka kandi karyo ko twabandanye gufashanya. Patrick Munezero akavuga kandi ko bagiye gufashanya n'iryo shure na cyane muri vya bikorwa byo kumenyereza abanyeshuri barangije bita stage mu rurimi rw'igifaransa. Mu mashiramwe y'igifundi twadukeneye ko turonka abafundi baba bararonse akaryo ko gukarisha ubwenge kugira mu bimwe twovuga mu kindimi kinyamazuru pratique. Rero biradufasha cyane mu bikorwa byacu bya misi yose kugira abafundi bashoboye kugira amapratique akwiye kugira duteze imbere imyuga yacu, duteze imbere amashiramwe yacu, ikatwongera duteze imbere igihugu mu buhinga butandukanye. Nayo Germain Ndayishimiye arongoye komite itegura iyo yubire ngo arizeye ko urubanza ruzogenda neza kuko abahawe utumire batanguye kwishura kandi n'abandi bakibandanya. Ubutumire tumaze gutanga benshi batanguye kwishura kandi hariho n'ahandi dufise umuhango yuko antwa gushika itariki 10 uko tuvyibaza akatreve posa bizaba byagenze neza. Ikintu gisigaye si kinini kandi si gitoyi mugabo ndiko ndaraba abantu twagenye bajejwe mobilisation abajeje kwegeranya ubwo buryo mu mahinguriro atandukanye. Ndabona yuko bari ku kivi rero abantu bose nibaze yuko bagerageza kitaba akamo kubera mufundi yaciye kuri ETS Kamenge umuntu asa niwe wese umubonye urabona yuko yize kuri ETS. Ko bibutsa ko ibirori vy'iyo yubire y'imyaka 75 irangiye ishuri rya ETS Kamenge ririko riramurira Burundi bizoba kwigenekerezo rya 22 ndamukiza umwaka w'2023. Ahmad Masudi turagukengurukiye kuri iyo inkuru isozera no makuru muri gwa rukurikirane rw'inama umugwi ujeje kumenya ukuri n'ukurekuriranira severe uri kuragira mu ntara zitandukanye. Uyo mugwi wazindukiye kuri wa mbere mu ntara ya Bubanza. Umunyamabanga w'ibiro vya severe Lea Nziga Masabo mu ijambo ryiwe yamenyesheje ko
bataje kuzura kaboze ko baje gushikiriza ukuri batohoje ko hatoba rero akanya ko kuvyura ishari agasaba abajejwe intwaro ubutungane hamwe n'umutekano gutunganiriza bose atankunzi kuko uko kuri kofasha indongozi gukora neza kugira amabi yabaye ntasubire ko bohimiriza ugwaruka ko gukora gwerekeza imbere mu gisevere umaze kuja ku rubuga ugakora hanyuma ukagira inkuru wegeranije warasanze yuko ari ngombwa yuko abenegihugu bamenya ibyo mu gisevere umaze gushikako ivyo atari kuzura kaboze ariko ari mu ntumbero ryo gufasha abarundi kumenya kahise kabishe igihugu caciyemwo kugira ngo kahise kabishe tukigireko kadufashe gutunganya neza kazoza keza tube mu gihugu kirimwo amahoro tube mu gihugu kitarangwamwo amacakubiri tube mu gihugu kitarangwamwo urwanko kitarangwamwo injyane igihugu kitarangwamwo kwinubana ariko igihugu kirangwamwo urukundo no gusoneranira no kubahana hagati y'abarundi bose ivyo rero bikaza vyigisha cane cane abajejwe intwaro ubwa mbere kugira ngo bigireho gutunganya intwaro neza gutunganiriza abenegihugu bajejwe bataravye nkunzi gutunganya ivyo bajejwe ku neza ya bose no ku neza y'igihugu bwa kabiri twabwiye ko botegerezwa kubaho bazi ibyabaye kugira ngo ntibasubiremwo ibibi byabaye intwaro yari ihari kiriya gihe twabashikirije ko yifashe neza ituma abarundi baryana intwaro ihagarara abandi ntibari kuryana twavuze ku rwego rw'igisirikare urwego rw'igipolisi urwego rw'iperereza nabo ukuntu batigenjeje neza ndetse n'urwego rw'ubutungane tubasaba yuko bamwe bamwe bose mu byo bajejwe bogerageza kugira ngo ivyo twaberetse bitagenze neza vyobabere nk'icigwa kugira ngo uno munsi bari mu mirimo yabo ya misi yose bamenye yuko bahamagariwe kingira igihugu kingira abarundi n'ababa mu Burundi gutunganya neza ibikorwa bajejwe kugira ngo vy'ukuri tube mu gihugu c'amahoro n'umutekano bose bige yuko Uburundi ari insimbizo twese duhetse rero insimbizo iyo tutayifashe neza wohava igukorora tube mu gihugu twitwa abarundi tutitwa abahutu tutitwa abatutsi tutitwa abatwa ariko twiyumvemo ubwa mbere ko turi abarundi amoko ntadufate ntatubyanishe mugabo tube mu gihugu twitwa ko turi abarundi Kwisa imwe n'iminota 50 z'ijoro niho turangirije amakuru twabateguriye ariko imbere ko dusezerana ndabibutingigo nkuru zari ziyagize umutambukanyi w'umukuru w'igihugu Angeline Ndayishimiye yaganutse kuri uyu wa mbere avuye muri Senegal aho yari yitavye inama yo guhanahana ivyiyumviro ku bijanye n'umugambi wo gufungurira abana ku mashure abagize inama nshingamateka y'ibihugu vya Afrika y'ubuseruko bagiye kumara indwi zibiri bariko bakorera ibikorwa vyabo ngaha mu Burundi kugira abarundi nabo baronke akaryo ko kumenya ivy'uwo mugwi ideni ry'uburaro ryahora ritangwa n'ikigega FST ngo rigiye gusubirizwa n'ideni ryo kwiteza imbere mu burimyi n'ubworozi nkuko byasabwe ni banki nkuru y'igihugu byashikirijwe n'umukuru w'urwego shingwantwaro rw'ikigega FST nuko cyitambwe bakunzi ba radio Nderagakura hano turangirije amakuru twabateguriye shimire cyane Nadia shimire Imana yafashije mu buhinga bw'ivyuma murara hajyana murakoze